oya naco dupfa none ko umuvuzi ikintu kimwe izina kandi atabyemezo ufise urafise ivyemezo ko avuga nabi aba agent wobiduha urumva hariho uwitwa Jariya ava i Muyinga hariho n'uwundi ava mu Maramvya yitwa Fidena Ngwayezu Fidena nawe nyene aramuzi ko avuga nabi cane mwarabiganiriye barabimbwiye je maze kuzino kubera uwo Fidena je naje imbere yiwe hama uwo Jariya nawe yashitse ino jewe nkwije amezi 5 uwo Jariya nta nuwo narinzi nta na hamwe nari muzi gusa we barampaye nimero yiwe arabimbwira tiwe bakuvuga uku umu agent amuvuga uku ndabwira ati eske ibintu byo kuvuga aba agent nabi vraiment babigabanye ubwo wonke umu agent none kumenga waciye bitohoza cyane kuko nawe uvuze ngo bakuvuga nabi gute kandi uri umu agent oya jewe narakoze akazi ko iminsi mike kuri office ino baza bambwira ndabasomera amazina mu mashini kubera amazina y'ikirundi usanga agoye cyane urumva niyo mpamvu nawe bagututse ubu usanga bari muri babandi baza barabakubitamwo uwo mwanya wari uri kuri office wahamaze igihe kingana iki oya ahubwo jewe ikintu kimwe nahanura barya abantu office ivuze ati mutange amatelefone jewe bagaca bampamagara kubera n'abandi umurundi mugenzi wabo nkaca tuganira ku kibazo cyo kwimana amatelefone nkababwira ati ikibazo cyo gutanga telefone ntibazitange hama hageze aho duhamagara muzoziduha kandi je ikindi je bashobora kugumanya telefone yiwanje bakambwira ati yigumane ariko ntihagire umuntu ubwira yuko ufise telefone je yanje nkayigumana bakambwira ati mu gucatinga genda ugara icumba wicare uhore utekereze jewe nkavugana n'umuryango telefone yiwanje ndayifise abandi mugo bazibimye none umva bagira neza ko bayihawe we abandi bakazibaga abandi umugwi wa mbere wa Sri Lanka na Philippine na telefone babaha oya n'abarundi bamwe bakazibima we mugo bakayiguha urumva bivana no kungena umuntu aba yitwara urumva iyo witwaye neza k'umuntu abona ukungene muganira telefone arayiguha nyene none kutaca ubigisha ati namwe nimwitware gutya kugira namwe ngo muronke telefone rega bari guca bavyiga eske hariho umuntu uhanura ukamengura mwanse harabo hanuye nka bakeya nyene ugerageza bikanga uduha kwijambo ntacyo amakuru yawe none ni meza witwa nde nitwa Nibagora Marita Force bavuze ati wowe hari ikintu ushaka gukebura abarundi kazi baza ngaho muri Arabia Saudite ni nk'inkebuzo nyene ego nshaka ndabakebure kubera jewe kuva nzino nta kibazo ndahurira ino naco ubwa mbere naje mfite imyaka 17 ndakora imyaka 3 n'amezi 7 ndasubira i Burundi amahoro mu nyuma 2020 ndadepoje nubwo byashitse bigateba ariko naragarutse kandi ngarutse naho akazi ndagakora neza nta mutima mubi nta
kibazo na kimwe kubera mfite ico naje kurondera. Rero ikintu nokebura abarundi bagenzi banje baza ino bamenye ati twagiye kurondera, basiga imiryango mu Burundi, baba bafise abana bamwe ntago bafise, baza basize abana mu Burundi, baza babikije mu miryango, mu mihana. Rero nobakebura yuko bokora umutima mwiza, apana ibintu vyo kuvuga ati bazanywe ni kugira gufungura. Naho ikintu nobakebura kubera ino ni hanze, si mu Burundi urya ikintu cyose wifuza. Okay, nimba nyoye ico cayi ukora akazi kawe umutima mwiza, nta kintu kizobura umwana wawe ataguhemba, nta kintu kizobura gusubira i Burundi iwanyu amahoro. Niyo ngingo nobahanura, nobafatira, kubera kuza ugaca ugumuka ngo simfungura, ngo singira iki. Oya, nimba uri wa mukatumwe kora, kubera amasaha yabo yo guteka ni 4, 5 z'ijoro, aho bafunguriye aba ariho ufungurira nawe, kubera nabo ku bwabo babayeho nk'uko uba nyene ubibona mu buzima busanzwe, sivyo? Nabo nyene ntabwo bavuga ngo bafungura umwanya ku mwanya, nyene bafungura ibintu biri simple, kandi barabayeho. Hanze ntabwo bavuga ati ngo gufungura ni ukuzuza inda, bafungura nyene ibintu biri simple. ariko umuntu akoresha inguvu atandukanye n'ubudakoresha inguvu. Burya ibyo bintu mukora n'iby'inguvu. Daniel, ije nkubwiye ubwa mbere narakoze ndataha, kandi nafungura gake, nifunguriye umukate ndose. Iyo mfungura nkafungura nkaba, kandi je mfite umubiri uvyibushe, sinokubwira ngo mfungura rimwe ku munsi canke mfungura indya zifadika 3 mu ndwi. Okay, ndafungura ibibaye, ariko ndavyibushe, mfise umubiri mwiza. Sinavuga eske ikintu wishizemo kode ko udafungura, ntufungura nyene, satani icifatira mwa ca kibanza nyene. We ikintu nobahanura, nimba bafunguye umukate mwijoro, bagafungura ivyo kurya, hama banywa amazi baryame. Kwa nanje ndakora ndino, sinavuga ngo ndiko ndabacukira. Urwaye barakuvuza. Maze kurwarira ino inshuro 2, kandi je bandiye amafaranga menshi cane. Hariho abo batavuza sinavuga ngo hariho abo batavuza. Ariko jewe Daniel, reka ndakubwiza ukuri, maze kuza mvuye mu Burundi, bampaye umubosi arankoresha amezi 3. Inkoze amezi 3, arambwira ati jewe ndabuze amafaranga yo kuriha ku kigo, ndakugumane muri kontra yanje. Barandungika kuri office nk'ija amezi 4. Ngiye kuri office, ndaja office icimpa ahantu nkora ukwezi kumwe. Okay, uko kwezi kumwe ndakurangije, baca bansubiza iyo bankuye. Bansubijeyo baca bampa akandi ndakamaraho amezi 2. Nca ndagwara, ngwaye baca banjana kuri office, bagiye no gusinyisha kontra. Hama office niyo yaciye nyivuriza, kandi bamvuje ku mahera menshi cane. Office imaze kumvuza inshuro 2. Eske iyo witonda nta kidakoreka, ikintu cyose kiba mu bwitonzi. Dufate iyo mba ntari umukobwa witonda, n'ico gihe simba nkirino, imba natashe Burundi. Kugera ubusaha ndakira, ukwa 3 kose ndagwara, kandi nta kintu cabujijwe. Amafaranga y'ukwa 3 barayampaye, kandi ntigeze ndagukora.
kubera iki bivanye n'ukungene nitwara nta mafaranga barayambaye n'ukuri ukwezi kose ntibigeze bakata n'ijana rimwe hama ndakora ndashika mu kwa kane numva ameze nabi pe ariko ndaceceka ndakora ubu uwundi muzima narakize nakurikije itegeko abaganga bampaye ryo kunywa amazi menshi hama ubu ndakomeye n'ukuri rero ikintu nokebura abagenzi banje kwa mwarabu nubwo yoba akenye gute nanjye azibutse. ni ikihe kintu unegura gitumye utanga ubutumwa wigeze kumva aho ngaha nk'umuntu yigenje nabi canke yasamaye uvuga ati ushaka ubutumwa nyene ufatiyeko kugira nyene ngo ukebure? Ikintu catumye ikintu nabonye naneguye kwa kuntu bifata amavideo bibibiriya tiraba inzara iranyishe tiraba ko ndapfuye n'inzara eske erega ino nta mama wawe wahazanye uvyutse tegura icayi cyo kunywa hama unywe ukora akazi bumva umeze neza munda. hari ahantu ubwo batavyemera ko bategura icyayi abo nabo boca bigenza gute? none abo batemererwa yuko bategura icayi babishikirize ubutungane bw'abakiriye ino office bareke kubishikiriza bareke kubishira mu Burundi bareke kugora abantu mu Burundi kuko ndamaze kumva abantu benshi baravuruga cyane baravuruga iryo office yo mu Inyabugete barabavuruga cyane ego ikintu kimwe no bahanura bashikirize office abakiriye ino kuko nabo barumva ikibazo kandi bababwire mu bwitonzi apana ushaka gushikiriza ikibazo urashira umutima mu nda ukabanza ugasenga Imana ati Imana ndashaka gushikiriza ikibazo canje bacakire uko nza kugishikiriza nta kintu kizobura ikintu na kimwe ko bacakira ikintu nabasaba nuko bareka kugira kuvuga abantu bakora mu ofisi Burundi kuko baza baduhanuye baza badutekere impanuro uti nimwishingiye kurya ngaha amwagurinda tigenda mutaguyinda ikintu cyo kwagurinda nico kintu gituma abarundi kazi tudakora. ati rero wowe kubwawe ati jewe nifuje kubahanura ko batoza baratelefona mu Burundi bababwira ngo turashonje twabuze ibyo kurya kandi bakagira inda zitoya kugira ntibajye vyinshi ibi noneho mpora numva hari n'ababibwira no mu Burundi babwira bati mugeze hariya ni kwigenza buke kurya bikeya pana kwagurinda kubera ko ntangeze ari kwa mwarabu nawe uvuga ati rero bagize ibibazo ntavyo kubwira mu Burundi ni kubwira office yo ngaha muri Arabie Saoudite nivyo vyiza kuri wewe. Nukuri ko Imana bazoze bisubirako bahamagara ino basi hariho umukobwa yasafirishwe na Abdara naragerageje kumwegera gishika ni babiri sindabavuza amazina ni babiri bobo narabegereye bagishika nyene kuko twari kumwe muri kampuni niho nari ngwariye ndabegera ndabaganiriza ti karibu nta kibazo ino muzitwara ukuntu muzofungura uku bishitse umunsi wose mudafunguye ivyo kurya vyo mu nkono unywa amata ya urya umukate ufata ibiharage biri mu ikopo ukarange babitetse ukoze icapati amurya uryamye okay ni ibintu bifata mu nda ni ibintu nyene biryoshe bimeze neza eske ubuzima bw'ino eske buraryoshe si ukuvuga ati kuyagurinda
ubuzima bwa Saudiya kandi buraryoshe hari watubwiye ati jewe burya mbere banashaka iyo mbonye indya zitahari nca ngenda kwigurira indya mu mafaranga yanje abandi nabo usanga batavyerekwa ibi vyo bivuga ko yikiwe nk'uriyo ubu oya ikintu gishaka kukigura urakigura nta kibazo na kimwe uratuma umushoferi wabo kandi arakizana nta n'umutima mwiza naje ndatuma bakanzanira amaji yo kunywa ariko reka nanje nkebura akantu abarundi kumbure hariho ikiganiro nigeze gukora ngira ntibacumvirije ndazi n'iki ntibacumvirize ushobora gusanga batacumvirije iyi ngeso ndazi ko bayifise mu mafaranga gusaba kumva bakumva ivyavuzwemwo bacatangura kuvuga amajambo mu mafaranga nagomba mvuga akantu kamwe reka mbanze wihangane nagira mvuga akantu kamwe kavuga ati ni vyiza ko amafaranga muhembwa atari ahantu batemera ko usigazana makeya si vyiza ko muyarungika yose muze mugabanya ko makeya ku buryo wigurira akantu umenye ko wagiye gukora hari n'abantu bakora bagapfa batayariye urumva rero ibintu byo gukora mugapfa mutayariye navyo si vyiza no kuri zamufata iyo uri ahantu bishoboka ugabanye ko makeya bataguha ji umaze kubona neza ko batayiguha twayigusabiye bakayikwima genda nawe wigurira akaji ubeho urya unywa ugura amata mu dufaranga dukeya wakuyeko kuko urumva hari igihe uyegeranya ukayakorera umugabo wa mu Burundi agaca yarya canke uwo bayahaye mu Burundi agaca yarya yose warishwe n'inzara utanariye atani igisusu wungutse basi utuma wunguka igisusu gahomba iyo parcelle so rero yari inkebuzo hariho abantu usanga bafise banabuja batemera yuko bagabanya kudufaranga na dukeya ngo bakoreshe ndabizi bariho ariko mugabo abo si baje niko ndabwira abo mbwira ni babantu bari ahantu nabuja bemera ko bagabanya ko amafaranga nimba ari amajana 8 bakarungika amajana 5 canke bakayongereza kabiri akabigihumbi n'atanu bagashaka nk'atanu bagasigaza byibuze amajana 3 mu nzu ashobora kubafasha kugura amavuta yo kwisiga ntibagire uruhere canke kugura amata agakate kakantu bataguhaye nimba ugiye muri vya bihe by'abakenyezi ntukoresha ibishambara ugakoresha agakotex mu batakaguha kuko ari abantu batazibaha ibintu nk'ivyo nyene so yari inkebuzo bandanya rero okay dufate nka jewe kuva nijika mu Burundi nkiva i Burundi nta kintu c'amavuta je bigira bangurira ikintu c'umukobwa akenera je ndimenya kandi nta kintu c'inzigo bigira bishiramwo baraba umushoferi n'umwana tukaja mw'isoko nkatunganya ikintu cose nzi ko nkenera nkaza ndakizanye jewe amavuta sibigira mbura amavuta nama ndayutsuranye amakorogate nama ndayutsuranye eske amafaranga nkorera ndakurako 100 nkasigaza kandi ikindi kintu nokebura abarundi bariko barajeba amafaranga ntabikwa n'abantu amafaranga urayibikira ikarate ya banke urayibikira kirazira kubika ubundi karata yawe karata karangamuntu karate ya banke ivyo bintu bibiri urabibika kubera ni ibintu bikoresha umuntu umwe kode ya banke imenya umuntu umwe ni ibintu bikoresha umuntu umwe kubera hageze gutaha ari umuntu mubi nubwo mwakundana aragucomora wewe ukareka akaguherekeza ukagenda ukibaza ugiye kuvunjisha inoti ngo itahane kumbi inoti yagiye kera eske uzosubira kumuronderera hehe yuko iwe utabuhazi we kubona usohoka kubona ugenda uzosubira kumuronderera hehe birumvikana kandi ko utashe butashe ntabwo uca ku ma office we utera ugenda diregite no mu kibuga c'indege
ikintu kimwe nuko bakebura bakaza barabika ivyabo bavyegereje, ni kubera amafaranga n'ay'umuntu umwe. Hama ikindi co kugura ikintu ca nkenerwa bivana na guyu muntu. Hariho abantu badakunda gusesagura amafaranga yabo. Twerekeza ku musozo, hariho abantu bazakubwira ati none ati wowe urahaze kubera uriko uravuga yuko batotabaza ofisi zabarungitse, abandi baraza kumbure kukubwira ati ibibazo bafise wewe navyo wahuye navyo niyo mpamvu uvuga ibyo. Kumenga hariho abantu muri commentaire bazavuga batavyorosha. Uzi impamvu boreka gutabaza ama ofisi yo mu Burundi? Kubera bamwe bavayo bavuga nabi aba agenti bacu i Burundi. Bamwe uwa mbere avuga aba agenti nabi ni umuntu witwa Havyarimana Aline wo mu Ruziba. Amuvuga nabi cane. Uwo ni uwahehe none uwo Aline akorera he? Mu Ruziba akorera mw'iki gihugu nyene ca Riyadi. Akora akazi k'igishagara nyene ako kanya. Ubwo ntacyo mupfa? Oya, ntacyo dupfa. None kubera ko umuvuzi izina kandi ata vyemezo ufise. Urafise ivyemezo ko avuga nabi aba agent? Wobiduha? Urumva hariho uwitwa Jariya ava i Muyinga. Hariho n'uwundi ava mu Maramvya yitwa Fidena. Ndwayezu Fidena nawe nyene aramuzi ko avuga nabi cane. Mwarabiganiriye? Barabimbwiye je maze kuzino kubera uwo Fidena je naje imbere yiwe. Hama uwo Jariya nawe yashitse ino jewe nkwije amezi 5. Uwo Jariya nta n'uwo narinzi. Nta na hamwe nari muzi, gusa we barampaye nimero yiwe arabimbwira. Jowe bakuvuga uku umu agent amuvuga uku. Ndabwira ati eske ibintu byo kuvuga aba agent nabi vraiment babigabanye. Ubwo wowe nturi umu agent none kumenga waciye bitohoza cane kuko nawe uvuze ngo bakuvuga nabi gute kandi utari umu agent? Oya, jewe narakoze akazi ko imisi mike kuri office ino. Baza bambwira ndabasomera amazina mu mashini kubera amazina y'ikirundi usanga agoye cane. Urumva niyo mpamvu nawe bagututse. Ubu usanga bari muri babandi baza barabakubitamwo uwo mwanya wari uri kuri ofisi. Wahamaze igihe kingana iki? Oya, ahubwo jewe ikintu kimwe nahanura barya abantu office ivuze ati mutange amatelefone, jewe bagaca bampamagara kubera n'abandi umurundi mugenzi wabo. Nkaca tuganira ku kibazo co kwimana amatelefone. Nkababwira ati ikibazo co gutanga telefone ntibazitange, hama hageze aho duhamagara muzoziduha. Kandi je ikindi je bashobora kugumanya telefone yiwanje bakambwira ati yigumane, ariko ntihagire umuntu ubwira yuko ufise telefone je yanje nkayigumana. Bakambwira ati mu gucatinga genda wugare icumba wicare uhore utekereze. Jewe nkavugana n'umuryango telefone yiwanje ndayifise, ndayifise, abandi mugo abandi bazibimye. None umva bagira neza ko bayihawe wewe abandi bakazibaga. Abandi umugwi wa mbere wa Sri Lanka na Philippine na telefone babaha. Oya, n'abarundi bamwe bakazibima we mugo bakayiguha. Urumva bivana no kungena umuntu aba yitwara. Urumva iyo witwaye neza k'umuntu
abona ukungene muganira telefone arayiguha nyene. none Kandi ikindi kutaca kintu ubigisha ati namwe nimwitware gutya kugira namwe ngo muronke telefone rega bari guca bavyiga. eske hariho umuntu uhanura ukamenga uramwanse. harabo hanuye nka bakeya nyene ugerageza bikanga. hariho uwitwa Clementine wewe nuko kwitwa baramukubise umuntu akora kuri office ava muri India umuyindia yamukubise. uwo Clementine yasafirishijwe na Abdara. wewe yaraje umupapa aramukankamira ariko irya mbere umupapa nyene office yari yaje aramubwira ati jewe singukeneye kuri office yanje. ico gihe umushoferi yaraje kuntora nje gukora kuri office nkuru mva muri kampani yatwakiriye. hama bimaze kugenda uko je kubera nari meze nk'umuntu agwaye ndavuga ati reka gende nta kibazo. agiye yitambitse mu kazi gatamuraba. ku mugoroba rero aca mu nzira aca amubaza ati wewe ntabwo uri umuyisilamu singukeneye kuri office yanje. abantu bose uwo mupapa amaze kugenda bavugiye rimwe ngo bwa bwibone wahora ufise none gutaba umushizeko. uwo Clementine araja aramaramara kugera isaha baciye amubwira ati wewe genda ku kazi ntuzogaruka ngaha. nuko rero ndagushimiye cyane ku ntererano yawe n'inkebuzo wari wateguye kandi nibaza yuko uko wabidusavye ariko tubikoze. ndagushimiye. namwe murakoze. urakoze kugira icyo ukebuye. nibaza ko abakurikira kino kiganiro tugiranye bataza kubura icyo bakuramo. hanyuma nawe uzogenda ucisheho akajisho urabe no muri komantere urabe ukuntu bacakiriye, sibyo? ndagushimiye cyane. n'abandi bazabikora nk'uko ufite icyo aterera inkebuzo azaraza ndamuhe akanya tuganire iminota nk'iyi tuganiriye nawe si mikeya ni nka ni minota 23 urumva si mikeya tuko turaganira. iminota nyinshi cyane ku muntu ari no aka kazi kuri kandi aha nanje urumva nemeye kwigomwa. sawa urakoze cyane ndagushimiye. merci. yego mwakoze inshuti namwe. hanyuma none mwumvise gute kino kiganiro tugiranye n'uwo umukenyezi canke umwigeme yari muri Arabia? na hanyu namwe mugire komantere mushizeko. ariko intumbero mwayumvise kwari gukebura avuga ati je mfise uko ndabibona uku. hanyuma umuntu yaterere icyumviro ntimuze muzize icyumviro ciwe, ariko mugona mu gutanga komantere murabifitiye uburenganzira naba akumva yuko icyo yatereye ari cyo canke atari cyo mu rupfasoni nta ngorane. murakoze cyane.